ndavuga abasanzwe barongoye ino equipe yitwa Real Madrid ngo buriya inyuma y'imise karakina yasinzwe equipe yitwa Liverpool avyibuka Anfield igisindo kimwe kubusa araza aravuga ngo angana equipe yitwa Leverkusen busa kubundi nivyo yari yatsinze equipe yitwa novuga ngo Valencia igisindo 4 kubusa aratsinda equipe FC Barcelona 2-1 ngo mugabo kugeza muri kano kaya muri equipe yitwa FC Barcelona nako muri equipe yitwa Real Madrid witwa novuga ngo Xabi Alonso ngo watakore ko ramubona makano bavuga ati buriya we Xabi Alonso nawe uriko raza hari ibintu teko raduha imikenyuro wanashaka abakinyi ba equipe ya Real Madrid hari ukuntu teko rayitahura y'abakinyi batandukanye tuza ko tudondagura ngo naka ngo mugabo no munsi imikenye karazana itandukanye n'itwa Carlo Ancelotti kandi gushaka kuzokona wanashaka umubano novuga ngo muri equipe yitwa Real Madrid dakeneye basore kuno munsi equipe yitwa Real Madrid nako Patrick kumvise batsinze inkino zimwe zitandukanye batsinze Valencia 4 kubusa ariko baragarutse batsinda novuga ngo batsinze equipe yitwa Liverpool 1 kubusa Anfield bashi bagaruka kandi banganya equipe yitwa Leverkusen ubusa kubundi iki kibazo kiraza muri equipe yitwa Real Madrid hamaze ko haza avuga ngo buri imikenyuro abakinyi nabo canke muri staff bikora bitahura ubwo bino bintu twoza ko bivuga ko iki ko twumva kumengo Xabi Alonso hari ukuntu menga abakinyi canke n'abandi batandukanye ivyo karazana muri equipe yitwa Real Madrid ntibikora bihuza canke bikora bibona neza nibaza ko ubundi kiko kiraba muri club ya Madrid giteye ubwoba nabonye mu rukino rubakinye na Rayo Vallecano ubwo Xabi Alonso yakora impinduka nabibonye bitangazwa n'ikinyamakuru citwa nimbari El Madrid yego amajambo yagera avugirwa mu kibuga ku mpande zitandukanye z'abakinyi n'ibiki bwa mbere na mbere mbona amajambo yavuzwe n'umugabo witwa Jude Bellingham abwira Thibaut Courtois aramubwira ngo Thibaut reka gutera ivyo bipira birebire gusa gerageza utanga imipira ya hasi iyo hafi kugira ngo dukine umupira tureke kuguma dutakaza imibalo yego hanyuma umugabo witwa Thibaut Courtois aramubwira ati jewe simbona ubundi buryo twobikoramo uko nyene niko je mbona byari bibereye gukogwamo iki ni cambere ayandi majambo yagera avugirwa mu kibuga nuko umugabo witwa Vinicius Junior yabonye umugabo witwa Xabi Alonso akoze impinduka mu rukino Vinicius Junior aridoga aravuga ngo none twoba twipfuza gutsinda abaza bagenzi biwe hariye no kuvuga yaravye impinduka ntiyanabajije bagenzi we yabaye bubwidoge aravuga ngo none ngatwifuza gutsinda kweli kubera aravye impinduka umugabo witwa Xabi Alonso akoze atakintu zihava ziza gufasha equipe na cyane ko par exemple nk'umukinyi yitwa Kylian Mbappé rutina atakintu yariko arafasha Vini yariko asa n'uzunguruka wenyene hari n'agafoto karaho kabonetse kazungurutse cyane gose ku mbuga ngurukana bumenyi kerekana Vinicius novuga afise ballon yinjiye muri surface de réparation mugabo akabura umuntu n'umwishura guhereza ballon ndakumva cyane nukuvuga ugasanga imbere yiwe hari vide abakinyi batanu baje kumurundarako epfo hari kivide gusa nta mukinyi n'umwenjiye muri surface de réparation gufasha uno mugabo witwa Vinicius Junior novuga kuzibira ndibaza ko baraza kukabona hano kuri runo rubuga rwacu baraza kukabona mu mwanya muto uri imbere canke mu mwanya uza kuza cyane novuga ko rero ugerageje kuraba mu bisanzwe sati biri muri Real Madrid nuko abakinyi nabo nyine ubwabo batariko baratahura zimwe mu ngingo zifatwa na Xabi Alonso kuko agiye urabishikiriza kandi bino bintu bitanga ishusho mbi kuri equipe kubera ko abakinyi bakabaye aribo bamenya ngo umumenyereza akeneye ibintu kugira ngo tuze kubimuhereza mugabo mugiye abakinyi bo nyine ubwabo batariko baremera ivyo umumenyereza atanga canke se batariko barashigikira ivyo umumenyereza ariko arakora mu kibuga novuga ko ubwa mbere na mbere ni ikintu kiba kitameze neza reka mvuge gutyo kitameze neza pe hanyuma mu bundi buryo ugerageje kuraba uraza gusanga muri Real Madrid nabo bagira makenga ku vyo Xabi abaha mu gihe kandi bari basa n'abemera canke basanzwe babemera ngo Xabi Alonso n'umumenyereza mwiza twamuha equipe yacu kugira ngo ayiyobore uravye kimwe mu bintu vyanyeretse ngo Xabi batangwe kumugira ko makenga ni gestion y'umugabo witwa Vinicius Junior uburyo Xabi yamujeze akavuga ngo jewe Vinicius ndakeneye ko
uja hanze kugira ngo bigende kuno hanyuma ugaca usanga ku rundi ruhande rwa Real Madrid nabo baravuga bati oya wabikoze nabi Vini nta kosa afise ahubwo ikosa riri kuri wewe. Ibi byose rero ni ibintu binyereka ngo muri Real Madrid nabo baraba Xabi Alonso bakagira amakinga bakibaza bati mbega by'ukuri uwo mugabo ibintu ariko arakora muri club eske byari bibereye ugenda kuno nyene. Ibi byose rero bifite ahantu bishingiye ni hamwe Gareth Bale yagaruka. Yego. Ikibazo cya mbere cyo nibaza ni eske Real Madrid baratahura n'umukino wa Xabi w'amataktike menshi. Icyo amateka avuga muri club ya Madrid baratahura by'ukuri yuko ekipe yabo ishobora kubakira kuri football yo gukina kugira ngo irushe abakeba bariko bahura nayo berekane football nziza imbere y'imigwi yose bahura nayo kugira ngo batsinde. Je kubwanje nuko ubwa mbere na mbere ni ikintu gishasha kibaye muri club kubera ko Xabi Alonso azanye ikintu kitakozwe na Carlo, kitakozwe na Zidane, kitakozwe na Mourinho n'abandi bagiye batandukanye kubera ko namumenyereza no muyigeza za muri club ya Madrid ngo avuge ngo dukene gukina football nziza kugira ngo dutsinde imigwi twayirushije twayihabice. Ahubwo abamenyereza bose baraza bakavuga ngo turaje dukore maka dutsinde hanyuma ibintu bigende neza twe twitwarira ibikombe bakaza bakabikora ukumva benshi bidoga ngo Real Madrid batwaye ibikombe batabemerita n'ibindi bitandukanye muga ekipe ikaba yitwaye ibikombe muga kwa Xabi Alonso birasa naho byatanguye guhinduka ahubwo Xabi wakene ko ekipe y'ikina football nziza ikeneje de passe bigende neza hanyuma batsinde nivyo bituma Xabi bano basore ba Vini badatahura ibintu baba ariko barakina. Jude yarazi ngo ndashobora gucenka nyinjira muri siva de reparation muke bavyihuse nkirukana imipira nkatanga passe cyangwa nkatsinda igitsindo bigahera tugasubira inyuma tukazibira hanyuma tukarondera ingene twongera kuduga kuri counter attack. Rodrigo yarabizi uko Fede yarabizi uko aba bakinyi ba Militao bari babizi uko wiruka kwinjira gutera imitwe umwanya wari wose mugabo muri kano kanya novuga ko bisa n'ibiriko birabahindukira ko nabonyora atariko baratahura impamvu bariko bakina football ngo bayigire nziza bakina amapasse menshi kuruta novuga gukina football itsinda. Kakarorero iyi kijya kintu navuze ubwa mbere kwa Jude Bellingham abwira Thibaut Courtois Thibaut ikagutera ivyo bipira byo hejuru vy'imbere tanga imipira hasi bimwe vya Xabi Alonso ashira balo hasi ne football hanyuma tuyidugana nace cyane ko bari kwakurikiza imikenyuro ya Xabi Alonso. Thibaut akamubwira ngo cheat by'ukuri ndiko ndarara ibintu turiko turakina iyi mipira niyo mbona yari yonyene yariko irashobora kugufasha nibaza ko barantunga nyine nakabaye ndabahaye n'izisanamu kugira ngo bavyirabire kubera ko iyo uvuga ibintu hanyuma ntutange ivyemezo vyavyo ujya umenga nibibi ukuntu yego mugabe yitanga ivyemezo vyavyo abari sawa. Technicien nazaraza kudufasha udusanamu tuza kuboneka ndaza kugenda ndatumushikiriza kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane gose abantu badukurikiranye nabo baze baravyirabira no mu buryo bw'amasanamu. Yego Jide rero Tiba arabwira Jide ati Jide by'ukuri uko bimeze simbona imipira ya hafi nk'ikintu gishobora kuza kudufasha. Imipira yo hejuru ndiko ndatanga bijya bipira vy'imbere nubwo vyarangira bitakaye nivyo vyakabaye biriko biradufasha kandi bino bintu novuga ko vyigeze kwa bifasha Real Madrid ku buryo wasanga imipira yafasha club ari imipira miremire gusa nini kubera ko Toni Kroos nivyo yakora bigahisha intsinzi club kubera ko abandi bakinyi bagiye batandukanye nivyo bakora bigahisha intsinzi club. Rero ugiye kurabuza gusanga byari ibintu bimeze neza cyane gose. Hanyuma rero Thibaut Courtois twamaze kuvuga ayo majambo amaze kubwira Jide ati nibishoboka tivyo bipira kuratera umupira hasi dukiye umupira wo hasi pana gutera ibipira vyo hejuru. Ego Jide rero turamubwira ati oya gerageza ibintu vyo hasi. Thibaut acaravuga ati reka ntacu ndabikore. Thibaut Courtois cyitangura gutanga imipira yo hasi mito mito aba bana ba defenseur biwe barawura session na Dino Jensen. Ego imipira itatu yose kurikirana Thibaut Courtois yashize hasi aho aba defenseur bagenzi we ku mpande hagati yose yahereye hanze nukuvuga yaratakaye imibalo yose yacitakara biza kurangira Real Madrid basabwe navuga kuja kongera kwirondera kubera ko Thibaut Courtois kandi yayitanze hafi byumvikana ngo nta mukinyi adugana amabaro ngo yashikane imbere yarahari ndetse n'uwarahari ntiyashobora kuronka inzira ihamye yo gucishamwe imipira. Rero uko bigaragara nuko Real Madrid bariko barakuba ko izi mpinduka z'imikinire ya Real Madrid bariko baratahura neza ivyo Xabi Alonso ariko arabereka mu kibuga kandi kuba batabitahura ni sinye bivuga ngo Real Madrid bashobora kugira ikibazo kubera bino bintu. nabonye wanashaka kudugira kuri ako kantu nyene canke nayo usona cyane abandanirizaho
uravuze ikintu uvuga ngo gikomeye cyane kugeza muri kano kanya uvuga ngo kino equipe itwa Real Madrid uravye uvuga abameza bagiye barahaca turavuga witwa Jose Mourinho ukazana abo ba Carlo Ancelotti zana nuvuga ngo abamwe abameza bose nuvuga ngo bagiye baraca Bwana Houston muri equipe itwa Real Madrid twabona equipe itwa Real Madrid kirakina mugabo igakina ya poste bivuga ngo possession uno munsi nta poste dukina ahubwo turose occasion imwe cyangwa izisha zitatu tubaza kuba nuvuga ngo dushaka gutsinda nuvuga ngo igitsindo kuri uno munsi nanabonye nuvuga ngo ndafite akarero kavuga ngo nigeze kuba mbona equipe yitwa Real Madrid ya Carlo Ancelotti Bwana Houston 2016 aho batwaye ikomeye nuvuga ngo cha Champions League nabonye igitsindo rivuga ngo cyitwa Gareth Bale ko yakina El Clasico bahura na equipe yitwa nde bahura na equipe ya Barcelona witwa Gareth Bale aca kumukitwa Bartra ariruka atsinda igitsindo kuvuga ngo muri irikiya gihe equipe yitwa Real Madrid yakina imipira rimwe kabiri gatatu cyangwa kane ukazobona baratsinze igitsindo nivyo byo kuvuga ngo no munsi novuga ngo equipe yitwa Real Madrid ikunda kubimenyerera kuvuga ngo kiri umupira w'ugiriki ukina imipira nyaragurika Zidane no yabivuze neza aravuga ngo amapasi 10 muri Barcelona bubaka kugira ngo batsinde igitsindo Toni Kroos ayubaka muri pasi imwe urumva amapasi rega nivyo rega none wewe warufise abakinyi batandukanye bwana Patrick warufise witwa Toni Kroos warufise witwa Luka Modric ufise na Casemiro inyuma yabo warufise ba Sami Khedira abo ba Sergio Ramos ba Xabi ba Marcelo kwa Zidane kuri nimero 3 Vajana umukinyi yiruka cyane gose kwa Jugena Gareth Bale yiruka mu bakinyi biruka cyane yaduga imbere agashika imbere cyane hagati mu kibuga Casemiro yari muri kipirateri gusa nta bintu byo gutevya imipira mu kuguru Toni Kroos yari umuntu atera imipira miremire Luka Modric yari umukinyi yiruganiza match canke umugabo yitwa Squararcon yego ukaraba hagati mu busatirizi ari Cristiano Ronaldo ari Gareth Bale ari Benzema ikintu cyo nyine bafise mu mutwe ni igitsindo kiboneka gute bari bafise abakinyi beza na ba Asensio bose baza nk'aba backup bagatawusanga bakaba Lucas Vazquez bose uravye kuva ku Galacticos bano ba Ronaldo Nazario ba David Beckham ba Roberto Carlos kuri zibiri nako kuri zitatu ba Raul Gonzalez n'abandi batandukanye urabasanga burya barabakinyi bafise ishaka ryo kuduga nimba ari n'ikintu cishire Real Madrid muri za 2004 2005 igihe Barcelona igaruka igatwara ibikombe byinshi muri Ligue nyuma y'igikombe ca Ligue bari batwaye 2002 bahawe nako ca Champions League bari bahawe n'umugabo bitwa Zinedine Zidane atsinze igitsindo kuri finale inyuma yibi imyaka yakurikiye Real Madrid babaye equipe mbi kandi Florentino Perez yari yubatse abakinyi bakomakomeye asinyije bano ba Ronaldo Nazario asinyije ba Luis Figo mukwe muri Barcelona ba Zinedine Zidane yubaka equipe y'aba Galacticos ikintu cabatsinze canke cabananije ko ari uko abakinyi benshi hafi bose bumva yuko bakeneye kuja kurondera ibitsinda imbere ugasanga ba Roberto Carlos akeneye gutera amakufra akeneye gutsinda akeneye kuduga ugasanga aba defenseur bakeneye gutsinda bice binaniza club kwitwara neza mugabo byumvikana ngo kuva na kera narinde waza gusanga equipe ya Madrid binikina ari ibintu byo gusatira canke se buri mukinyi wese abari mu kibuga nyotigwa kuronka igitsindo imbere y'izamu ry'umukebo yego rero nivyo nuvuga wari kuranagira ko vuga bijanye n'iki kintu cuko inyota yo gutsinda ibitsindo canke se nta namwe tugeze tubona equipe ya Real Madrid ikina possession ahantu hose yakina imipira novuga ngo inyaragurika barondera igitsindo rero umva kuno munsi ni equipe ya Houston ya Real Madrid nanabonye abakinyi batandukanye kandi ugiye kuraba no muri staff cyangwa uravye abakinyi bafite kuno munsi namushimire no kiburya yari yagashize ko kagafoto tumunibaza ko abantu babona Jude Bellingham hari ahagaranye na Thibaut Courtois hejuru gatonya barabona Jude Bellingham ahagaranye na Thibaut Courtois aha niho rero yari yaje akamubwira aya majambo Thibaut acaramwishyura ari kuri corner acaramwishyura ati oya bino bintu wapi hanyuma izindi sanamu nayo ngira ngo nimwe ya Vinicius Junior ngira barayibona akajya urane iki kivide kiri hano hagati iki kivide kinini kirimo kabisa nuko zaciye zigenda zirahindagurika mugabo nibaza ko bazibonye uko biri kose ariko kandi nizera neza na neza bimwe mu bintu bisa nibiko biramukora ko uno menyereza wa Real Madrid bavuga Xabi Alonso mu buryo uno mumenyereza usanga atapani bi afite mu Real Madrid numumenyereza amaze kuba nagaragaza yuko yizereye uburyo bwo kuronka intsinzi mu nzira imwe yonyene atabundi buryo canke ata yindi solution afise yo kurondamwe izindi ntsinzi mu gihe uburyo bwa mbere bwa mwanki
biramaze kuba binagaragara nkaho ubenga arize Kylian Mbappé roti mu bijanye no kuronka intsinzi gusumba undi mukinyi wese mu mugwa Real Madrid nico kintu cyonyene maze kubona kimaze kuba kinagaragara ko nomenyeza Xabi Alonso ivyo rero kuba maze kubona yuko inzira yonyene afise yo gutsinda ari Kylian Mbappé roti nivyo uno munsi biko biragaragaza nkaho umengo asa nuriko arereka Vinicius Junior yuko wewe ari umukinyi asanzwe mu bandi bakinyi ugashira ko Houston uno munsi maze geno dogire ngaho ndaguciriyemwo umaze kuvuga witwa Kylian Mbappé rote ko bamukino uvuga ngo ari karaha ibintu byose bishoboka kandi biragaragara harabana ashaka kuno munsi witwa Kylian Mbappé afite inshuro niwe mukino uvuga ngo meilleur buteur wa La Liga ariko no munsi karakana gomoje bwa nyina bandaniza warugeze uno Vinicius Junior nawe no mukino uvuga ngo mukiriateur wa mukino uvuga ngo afise ikintu uvuga ngo afashe equipe itwa Real Madrid ikindi naco ukubandaniza aho warugeze buriya witwa Xabi Alonso arakora ibintu vyizwe amaranga mutima gukunda umuntu neza cyane rega Redi kugarutse ukanaraba umukinyi wese yahawe ico cizere agahabwa uwo mwanya ategereza kwigaragaza uno musi adagira umubona gute umwana kakina match nziza nivyo aje ari umwana w'impano aje mu mugwa Real Madrid kugira ngo impano yiwe ikurireho kuko baramubona ati bye karatanga uno munsi niyaza mu bandi uri kuranyumva imimenyerezo canka akamenyera nizera neza na neza yuko muri n'umwana n'umwe mu bakinyi dufise bazodufasha cyane muri kazoza rero umukinyi kugira ngo ashobora kuzo gufasha muri yo kazoza cyane kugira ngo aduze urugero nuko ahabwa ico cizere n'uwo mwanya kugira ngo azaragaragaza abona aho yakosheje kugira ngo agerageze kuja gukosora aho yakoze ayo makosa uno musi rero Xabi nari ntaza karore kuri adagire bivanye nuko kumurengera twambonye kuri Carlo Ancelotti nuno musi aratandukanye nivyo nta mwanya urenze yahabwa kuri Carlo Ancelotti ariko n'umwanya mutoya yahabwa ivyo yatanga no musi biragaragara yuko urugero rwo rwakuze urugero rwakurijwe niki n'umwanya agira yahabwa mu mugwa Real Madrid aho hawo nomenyeza Xabi Alonso ivyo nimwe bigaragaza rero ko Xabi Alonso rero yaje afise plani zo kumva yuko umwana ardagire amufise kicu cizere kandi kanatsinda namukunda ivyo vyari vyoroshe cyane kumva ko ardagire yohabwa umwanya ndetse n'imbere y'abandi bakinyi bose kugira ngo umwana kine turabona no musi twavuga ati inyuma yuko no Jude Bellingham azogaruka mu mugwa Real Madrid atangure gukina inkino twashaka kubona umwe muri babiri hagati ya Franco Massatuno cenga ardagire atangura kwicarikwa hanze ariko vyaragaragaye Franco Massatuno niwe yicarishwa hanze cyane gusumba ardagire kubera yuko ardagire ni umwe mu bakinyi asa n'uwigaruriye umutima wa Xabi Alonso uno musi Xabi Alonso impamvu nakonagaruka ku kintu ati aramaze gushira icizere ciwe cyo kuronka intsinzi kuri Kylian Mbappé rote gusumba ko yogishira kundi mukinyi wese ni ibintu bimaze kubona kenshi nubwo Kylian Mbappé urukino rwa mwansi biragoye ko mukuramo Kylian Mbappé rote abakuru rwa El Clasico irako n'urukino bakina kipe Real Mbappé mu minota nkiya yakwemwe Vinicius Junior yarasa n'uwazinye kubera yuko Vinicius Junior nivyo yari karakina imipira ngo hari ukuntu itakirashika cyane imbere nkuko irashika kare bigatuma Mbappé atayikaragaragara mu kibuga ariko biza kurangira hakuweho Vinicius Junior Mbappé kiri mu kibuga siniba kurundi rukino ngaha hari muri UEFA Champions League Mbappé vyanse ukabona ko Mbappé yabuze mu kibuga ariko ukabona uriye ko gukuraho Mbappé kugira ngo ashobore kugerageza mu zindi nzira nimba afise ujya mwana mu Brazil ngaha afise uno harimo Enrique n'itwa Rodrigo na Rodrigo arafise nuno Gonzalo Garcia ashobora kuzana hajya gasubira Kylian Mbappé rote ariko ukabona yuko Xabi hari kuna maze kuba icizere ciba gishira kuri Mbappé cyane gusumba buri wundi mukinyi wese afuma yemera gusacrifice umukinyi akarakira neza kugira ngo Mbappé agume mu kibuga ivyo byose bigatuma rero kwa kutumvikana kuri hagati ya Xabi ndetse na Vinicius Junior kandi Vinicius Junior wewe bamubona nk'umukinyi bafite icizere muri staff mu burongozi bwa Real Madrid kandi banavuze ko bashaka no kumana n'amasezerano mashasha burya basi numvise yuko ngo vyanka vyakunda bategeza kugira ibishoka byose kugira ngo bumvikane kubijanye n'amasezerano mashasha iyo nkuru wanashaka turona yifise mu byo zo dushikiriza rero bikagaruka hahandi rero babona ati wowe Xabi nivyo wamusoye Vinicius Junior cyangwa ukura mutanguza hanze kugira ngo urabugerageze mu zindi nzira ariko hari zimwe mu nkino usanga Vinicius Junior karatanga vyiza ariko ugasanga uramusohoye waretse wa Mbappé we karatanga bibi kandi kanatsinda uburongozi bwa Real Madrid busa n'ubuhagaze mu kibanza cha Vinicius Junior mu mwanya wa Vinicius Junior rero bamaze kubona kwa Florentino Perez president uburongozi bwa Real Madrid bumaze kubona ko hari ukuntu utari kurahuza n'umwe mu bakinyi bo ubwabo bifuza nuko yonaguma mu mugwi wabo hama wowe kaburi kuramukoresha ku buryo wa mukinya atangura kwiyumvira ibyo gusohoka uwo mugwi nizera neza yuko biragoye cyane kuzohuza n'ubwo burongozi bw'uwo mugwi uri kuramenyereza ahubwo kanatsinda ico ndiko ndabona kandi ndanatahura Real Madrid bashaka kuzogira amahitamo yo kumva ati mbese Vinicius Junior na Xabi twohe bande tuguma nende
usanga solution igiye gutorwa ni kumva yuko bokumva ko boreka Xabi tuko boreka Vinicius Junior rero Xabi bikora mutuma aja mu bihe bibi canke vyo ku umva ko umugore Real Madrid bakora mwumvira ko cyane mivanye n'imyifato yiwe hagati n'abakinyi ejo rumva ngo abakinyi bagenda baridogira ngo Xabi Alonso ngo numuntu ngo akaze cyane ngo aradukarira urumva hari liberté kana k'abakinyi bifuza mu Real Madrid batako bararonka kandi hari ni n'amaresultat Real Madrid bako bararonka adasa na effectif abakinyi bafise muri rusange rero wanashaka biravuga ko no muri equipe harimo imicisha kuri ibiri harabamukunda n'abatamukunda wowe uri ko yaronka ibanza wowe nka Kylian Mbappé uvuga ngo Xabi Alonso ngo ntaheka aramwumva oya ahubwo nka Mbappé we ashobora kuba nawe nyine adatahura ahubwo ukuntu ariko arakina rega nk'akarorero raba ivyo Xabi ariko aratsinda ariko gerageza uraba magara rendez-vous ni yahe yigeze aresi samu match amaze gutsinda yitwa kwikomeye ni equipe yitwa Juventus na equipe FC Barcelona na equipe yitwa Olympique Marseille ubundi Juventus dotire navyo nivyo no mugukomeye ariko si wa mugutwovuga tufise amateka ngo akanganye imbere ya Real Madrid FC Barcelona na El Clasico ni gihe cigihe umengo ni season uriya match bikomeye cyane ni shiyamo Liverpool shiyamo na FC Barcelona umwaka Madrid aragutsinda umwaka uza Barcelona akagutsinda bo umengo ni season bahanahana ariko no musi raba Real Madrid bahura na Paris Saint-Germain basinzwe binga kukiro gwa Liverpool no vuga ati binanasi ariko ni ya Liverpool nyene aje guna na Real Madrid isa niri mu bihe bigoye cyane habwo amahirwe menshi twumva ko Real Madrid bashobora gutsinda Liverpool byarangiye bimeze gute uno musi bigadwishusho rivuga yuko Real Madrid nawe nyene irabe neza no kuri City shawe no gutakaza ni City no musi yanagaruse ya Liverpool yatsinda kimwe Real Madrid yaratsinzwe na City 3 ku busa no musi urumva ko Real Madrid amahirwe ari menshi imbere ya City ibyo rero bikagagaza kwereka ati Xabi nako tutakoze mu kumuzanira abakinyi bose bashobora kumufasha abakinyi bose yifuje mu Real Madrid ariko no musi reziteka raduha ntizisa n'abakinyi afise bitandukanye na Carlo Ancelotti wowe yababwira ati ndabasabye umukinyi umwe wenyene kugenda bazana igikombe ca La Liga no mukinyi hano bamuhaye ahubwo nizera neza nzi neza yuko iyo FC Barcelona ikagerageza gatakaza n'urukino na rumwe gusa baragusanga Real Madrid tahukanye igikombe none bijya bihe Carlo Ancelotti yashoboye gusavavingamo arimwo Heskie uno mumenyereza navuga ati uno mumenyereza wa Real Madrid uno Xabi Alonso yoja mu bibazo byo kuvunikisha abakinyi nk'ivyo Carlo Ancelotti yagiyemo nitwomusanga no mu Real Madrid ahitaye mu kibanza ca 15 ca 10 ivyo rero nivyo Real Madrid bagako bakiyumvira bakaraba tuno mumenyereza burya rero ni tutaraba neza tushaka gusanga ikaraduhenda kuko resultat ikaraduha n'abakinyi afise ni ibintu bibiri bidasa ati rero ivyo birimo bimwe biko biramukora ko Xabi Alonso ariko ikibazo ngira n'iki kivuga Patrick ubwo ko turumva ko muri equipe yitwa Real Madrid witwa Xabi Alonso bigaragara ko wanashaka bateko barabona imikenyero uvuga ngo yiwe karakinisha kuno munsi hari n'abakinyi bamwe bavuga ati mbega bino bintu ko biraba nibiki akarororo twumvise nk'akaro watanze kwitwa uvuga ngo Thibaut kurutwa na n'uwitwa Kylian Mbappé nako n'uwitwa uvuga ngo Jude Bellingham no kuvuga ngo uwitwa Jude Bellingham aba yifuza ko yoshaka gukina ivyo witwa Xabi Alonso karatanga mu witwa Thibaut kurutwa nawe ya mikinera amazi misa rimwo yaba equipe yakini muri equipe yitwa Paris Chelsea Blues yaba nino equipe yitwa Real Madrid ari kumwe n'utwa uvuga ngo Zidane ari kumwe kandi n'uwitwa uvuga ngo uno Carlo Ancelotti bigaragara ko akina imipira gutera hejuru uno munsi ukazana uwitwa Vinicius Junior nawe nyine no munsi nawe karavuga ngo mbega zino remplacement karakora kuri remplacement za gutuma dusha kuronka intsinzi mu gihe tubona ko Rayo Vallecano vyagora kwishaka ko turonka ko shaka kuri 3 yonka ko 3 ati zino remplacement karakora ni remplacement zimeze gute ikibazo cyene ntawe kwiyumvira Patrick est no munsi ko tumaze ko twumva ukabazo ko karagaragara muri equipe yitwa Real Madrid na Xabi Alonso haraza ko yakwirikira iki ubwo araza ko yindura imikenyuro canke tuza ko tubananye tubona equipe Real Madrid ibaho muri zanzira zuko uvuga ngo Xabi Alonso ndabandanye ivyo niko ndazana byo guhindura imikenyero ngo nkine ya mipira y'ubuntu bwa tikitaka mbega niyo ibandanya hoho biraza kuba vyononeka canke ari kico kuba vyongura muri equipe yitwa Real Madrid n'witwa Xabi Alonso n'abakinya sango fise kugeza muri kano kanya impinduka ni kimwe mu bintu vya mbere bigoye burya gufata ibintu vyari bihari canke se ukuntu ibintu vyari bikorwa hanyuma ugaca ubihinduka ukazana ibintu bishasha burya ni ikintu ca mbere kigoye kwinjiramo ndetse twagiye turabona kenshi
navuga uretse no muri football canke se no mu buzima busanzwe ngira ngo turakunze kubibona ugasanga hagize ikintu gitonya gihinduka umuntu aribaza ngo bice bigenda gute nimba twibuka neza VAR kiza mu mupira w'amaguru i Buraya ni benshi bibajije kuri VAR baribaza bati mbega vy'ukuri iki gikoresho kije kuza nikije kwica abahagarikiza eske bazosura kuronka ijambo bashobore kugira ijambo canke se bashobore kugira ikintu bafata nk'ingingo mu gihe VAR iza kuba hari kandi yaje kugira ngo bekosore twumva nka football isa n'itakaye burundu hanyuma igikoresho ca VAR caraje kirakora nta kibazo na kimwe ndetse kugeza akakanya twamaze kukimenyera hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi umuntu yotanga kubururero ku kintu gishasha mu bisanzwe nuko nashatse kwibana kuri football gusa cerekana ngo impinduka buri gihe ziragora kandi zigoye gutahura kubera ko abantu baribaza ngo bica bigenda gute muri Madrid no kugeza akakanya ikintu ca mbere kibishe nuko kuva mu bakinyi kugeza ku buyobozi ntibaratahura neza impinduka zibabaye kubera ko bari bamaze igihe kitari gito bafise uburyo bwabo bakinamo bwo kurondera intsinzi gusa budashingiye ku gukina neza kubera ko haraba muri football yo muri La Liga Real Madrid bahura na Barcelona ikabarusha gukina football nziza waja ku mupira wo ku mugabane wa Buraya bahura na Juventus ikabarusha gukina umupira mwiza bahura na Bayern Munich ikabarusha gukina umupira mwiza bahura na ekipi yari yose ugasanga nyinshi zikoma komeza irabarusha gukina umupira mwiza mugabo bo bagatsinda ama match mu buryo butunguranye tuyibuka batsinda Liverpool muri finale y'igikombe cya UEFA Champions League 2022 ekipi ya Madrid bakiniye baronse intsinzi gusa ntibakinye boro kubera ko Thibaut Courtois yabaye mwiza aratabara kuramwe imipira aragira gute hanyuma ku gitsindo ku mupira wa Ruteo na Federico Valverde ku rushuti ateye mwizamu Vina ariruka yegera imbere atsinda igitsindo baratsinda match birahera bakuramwe Manchester City vuba cyane igihe bagiye kuri Santiago bakanya bitatu ku bindi bagaca bagenda Rodrigue gaca tangura gatsinda igitsindo hakiri kare navuga bagaca bigira kuzibira defense a 10 half a 10 naho nyine barotse igitsindo kimwe mugabo birarangira bagize gute barabandanya ndakumva Atletico Madrid muri UEFA Champions League hari muri demi finale bahura nino equipe ndavuga Real Madrid bahura na Atletico Madrid Sergio Ramos cyagitsinda igitsindo ku munota 19 kuri finale ya finale 2018 kime kubusa Atletico ahubwo 2016 bafise kime kubusa Atletico Sergio Ramos acatsinda igitsindo ku munota 19 igihe witwa Diego Simeone yekaragurutsa abafana tubemeza tukuna kuri navuga ko ni kenshi Real Madrid babaye mu bihe baba mu bintu by'ibitangaza ubundi Real bamenyereye ibitangaza ni nayo mpamvu Karim Benzema na Casemiro bari ku kibuga ca Anfield kwa Liverpool bariko baratsindwa ibitsindo 4 kuri 3 wasanga bariko baritwengera atakibazo na kimwe bati tuzokubita comeback Paris Saint-Germain gatsindira Real Madrid mugabo bakavuga bati tuzokubita comeback kandi Paris Saint-Germain ubona ko yabafashe bigoye cyane ko Real Madrid yabushaka kuronka intsinzi ariko kukanyuma kubera kukwizera ugasanga birakunze rero navuga ko ubundi muri Real bamenyereye kubaho mu bitangaza bamenyereye kwiberaho bakina football bisanzwe mugabo Imana ikabikora ku munota 19 na kangahe bagatsinda ndetse Real Madrid mu minsi zo bayita ngo ya minota ndetse ugerageje no kurabana Xabi Alonso basinyije bakuye muri Bayer Leverkusen yerwa mugabo yarabaye mu ivyo bitangaza nyene byumvikana ngo ivyo bari biteze football imwe ivyo bitangaza nyene babona na Xabi Alonso muri equipe ya Bayer Leverkusen no kuvuga ngo AD na equipe kana rero bavuga bati umumenyereza yitwa Xabi Alonso turahuza mu bintu twe dukina nivyo twifuza ko ariza kuduha muri equipe ya Madrid ni nayo mpamvu ubona batariko baratahura neza ivyo Xabi ariko arabaha mu gihe bazi neza umumenyereza basinyishije ko ari wa mumenyereza atanga ibitangaza mu equipe agenda aracamo yanabikinyemo no kubikina kinira umukinyi nawe nyine ubwiyo ego rero biroroshe ko muri badatahura imikino ya Xabi mu gihe bari bamwe uko bari bamwitiza atariko bamusanze kubera ko ari muri Leverkusen eske Leverkusen twarabona nka equipe ikinisha imikenyuro myinshi mu gatsinda amamatch ngo nuko yakinye football nziza cyane si equipe ya gigoli zibiri ku munota wa 93 tukazona bariko bagombora ibitsindo biri munota nk'ibiri ya nyuma y'inyongera cyane ibitsindo bitatu tukazona barabitsinze bigaragara ko mengo equipe yitwa Bayer Leverkusen yamaze gutakaza match bisi yatsinze ibitsindo bibiri mugabo bakaza bakagira comeback bagatsinda truwade byumvikana rero ngo muri Real Madrid bwa mbere namba bari biteze umumenyereza aza muri iyi club agatanga bya bindi nyine n'abandi bamenyereza bari batanga ahubwo agatanga ibirushijeho kubera ko wewe yariko arabikora no muri equipe nka Bayer Leverkusen agatsinda ama match mu buryo butangaje bumwe Real Madrid babiri batamwo kandi babikundamwe ndetse banabibamwo ariko kandi akaba n'umumenyereza babona nk'afise
ikindi kintu kiza ciyongera ko cuko ari umumenyereza yanakinye muri club kandi ari umukinyi mwiza. Rero kumva ngo Real ntibariko baratahura ivyo Xabi ariko arakora, je ndabitahura kuri uruhande. Hari ivyo Real Madrid bari biteze ko Xabi Alonso aje gutanga muri iyi club. Barabona bati Xabi nimba aje gusinya hano, ivyo yatanga muri Bayer Leverkusen agiye kubitanga mu buryo burushirijeho kubera ko handi wacu afise abakinyi beza. Abakinyi beza basumba abo yarafise Bayer Leverkusen. Rero umunsi izi mpinduka za Xabi Alonso yakeneye kuzana muri club ya Madrid sinzi ahantu yazikuye cyangwa se sinzi ukuntu yavyumviriye. Navuga ko ziriko zitera amakenga muri Real Madrid ariko ikinira kwa kakura ta bintu by'imikenyuro vyajamwo. Vino bambwira ngo genda ukine umupira wawe nta kibazo mu kibuga, sindagutegetse ngo genda ngo uje hagare ngo muri 4-3 ngo genda ngo cuguma ngo muri kijya kibazo cyangwa ugire kuno. Nimba Mbappe ni waza kumva uri comfortable no kuja gufasha Vini hariya ku ruhande, cukorokayo nta kibazo. Ngira ngo baribuka abantu Rodrigo Goes na Vinicius Junior bakina ku ruhande rumwe kuri Manchester City bakina kwa Pep Guardiola. N'ibindi bigiye bitandukanye. Rero je ku bwanje novuga ko impinduka ziragoye. Mugabe ikintu kimwe no kwizera niki gikurikira kivuga ngo Xabi Alonso kugeza uyu munsi ndabizi ko ariko aragwana kugira ngo arabe yiko kubaka equipe nziza ya Madrid. Kandi nimba ari umuntu bipanikisha bintu byose biko birabana umugabo bitwa Xabi Alonso. Ndibaza ko abantu bamuravye inyuma ya match ya River Vallecano match bakivuza sifflet final. Uyu mugabo ikintu ca mbere cabaye ko bayikwifata mu mutwe ati none bigenze gute, ibino bintu bibaye gute kugenda tugize draw cyane. Rero navuga ko abakunzi ba Real Madrid cyangwa se n'abandi batandukanye baravyumva canke bafise akababaro kenshi bakavuga ngo Xabi Alonso hari ikintu ariko aratugezako. Mugano babwiza ukuri Xabi Alonso babaye kuruta uko mwe mu babaye. Hanyuma ikindi kintu nuko muri Madrid nabo baratahura ko umumenyereza ashobora kuzana imikenyero mishasha muri equipe nubwo navuga batavyumva neza ko ariko vyakabaye biba. Mugabe ikintu kimwe nabo gice gisa nikibabangamira ni uburyo abakinyi nabo bariko baravyakira mu kibuga, uburyo babonamwo umukino wabo bariko barakinishwamwo na Xabi Alonso. Kandi je nizera ko bizokunda umunsi umwe. Xabi Alonso ikintu kimwe nzi neza no ko atazokwigira hindura. Bimwe Ansi Afrika yavuga ngo mu kiganiro ngo sindi mumenyereza wo guhindagura imikenyuro. Na Xabi Alonso ndazi kintu yokivuga ngo sindi mumenyereza wo guhindura mu imikenyuro. Mugabo afise imikenyuro itatakinisha ikomakomeye yakwiye kuri n'umumenyereza wiwe yamumenyereje yitwa Del Bosque. Nizera ko Xabi Alonso ashobora kugira ikintu ahinduye bigatuma equipe yisanga ari nziza, na cyane ko bamwe mu bakinyi babo bari batanguye kuba beza. Vinicius Junior atanguye kuba mwiza, hasigaye gusa kantu ka mohari ko kongera kuduga nkuko bari batanguye saison. Tukabona Mbappe kina, tukabona Jida kina, tukabona Arda kina. Arda kubera ko no musi yagiye gatonya, tukabona umugabo witwa Dini Jinsen yongeye kugaruka. Nabonye ibimenyesha makuru vyandika ngo muri Madrid ngo baramuhagaze ko Dini Jinsen baramuhana baramubwira bati Dini raba ukuntu vy'ukuri ugerageza kuduza akantu k'akavuduko mu rukino ndetse n'ubushake bukomeye mu vy'ukina kubera ko ari ukuntu nyine umengo uranigirije ku ushirema agatege ukaraba arasesi ariko araza gwanira ikibanza arakeneye gukina. Antonio Rudiger agiye kugaruka mu kibuga, Trent yamaze kugaruka, ndetse na Alvaro Carreras ameze neza nubwo ashobora gufashanya na Mendy nawe yamaze kugaruka, ndetse na Fran Garcia. Nibaza ko je ku bwanje ndizera ngo Xabi Alonso afise ubwo bushobozi, afise nabo bakinyi bashaka kumufasha guhindura ibihe equipe ya Madrid ishobora gucamo. Kandi atsinda bibi cyane kubera ko ama equipe yabatsinze yabaye ama equipe meza. Liverpool nziza yakinye umupira mwiza, Barcelona ko Atletico Madrid yakinye umupira mwiza. Yego mugabo bagiye kwa Barcelona ikina nabi barayitsinda. Navuga ko Xabi ni hamwe wo kwiga ngo intsinzwe turiko turatsindwa ziriko zivahe. Ando Jenizera ko bizogenda neza muri club ya Madrid. Nuko ati bizogenda neza novuga ngo muri equipe yitwa Real de Madrid. Uwo ni witwa Xabi Alonso novuga ngo umumeza novuga ngo wino equipe yitwa Real de Madrid. Yareka aravugwamwo ibitanduka bivuga kugeza muri kano kanya wa mukino uvuga ngo nakore bamuhereza ivyo karamenyereza kuno munsi muri equipe yitwa Real de Madrid bamwe na bamwe atekora bitahura. Rero nibaza ko mumaze kumva ibitandukanye ibikorera vugwa ku witwa novuga Xabi Alonso. Atuva kwitwa Xabi Alonso twinjira kwitwa Vinicius Junior no mukino uvuga ngo asanga ufite imyaka 50 baramuzi ko ari mu Brazilian akindi equipe yitwa Real de Madrid kugeza muri kano wanashaka ino sezo y'ibihumbi 2025 mu 12 amaze gutsinda ibitsindo bishika kuri 5 hamwe na assist shika kuri 4 akini equipe yitwa Real de Madrid aho ni muri La Liga.